Ikiringo kirenga umwaka kirarangiye abatesheje izabo bivuye ku myuzurira y'amazi batarashobora gusubira mu ngo zabo. Amazi y'uruzi Rusizi na ikiyaga Tanganyika yararenze inkombe zayo ashwara inzu z'abanyagihugu n'amabarabara. Abenshi mu banyagihugu baba mu mazone ya Gatumba na Rukaramu barahunga. Abatashoboye kuja gukota izindi nzu mu gisagara ca Bujumbura begeranirijwe mu makambi. Ubuzima babayemo muri aya makambi ntibworoshe kubakuze. Ugeze ku banaho bikaba ibindi. Aha ni mu ikambi ya Kinyinya ya kabiri ahegeranirijwe bamwe muri abo banyagihugu. Uretse ko utuzu tw'amahema babamwo usanga twegeranye cyane bigatuma isuku rigorana, abana bahakinira bakahandurira indwara, n'amahema y'utuzu tumwe tumwe yaratabutse ba nyene two bakatubamwo uko kuko batararonka abagira neza babafashisha utundi. Ubwo buzima rero butuma amagara y'abavyeyi n'ibibondo abangamirwa. Dufise ingware z'abana bavukiye nga muri site muri Miss, bamwe urabona ko n'ubuzima babayemo ko budashemeye, bivana ko babura n'ibintu bafuka abo bana baba bavuze. Abana benshi bagwaye imisonga, tubasaba ko modufasha mukatuvugira iyo abari kure gose, modufasha imiti, bakadufasha amahema bari ngaha kuko doma twose twaraheze, kuko batubwira ko ihema ikora amezi 3 y'imibiheze. Amahema yose ubona ari ngaha imvura iguye bose baryama bahagaze. Abana bavukira ngaha barabura ibintu bafuka abana, kandi ugacubona nk'umuvyeyi yibungenze, babona ngaha ko atama matera bafise cyangwa ibiki, benshi baryama ku turago udusabisami turi ngaha, andi bakaryama ku birepe ari bigunira. Urabona ko n'ubuzu ubuzu buregeranye cyane, ugasanga n'ubuzu bwasugumwe burahari. Ugasanga abana ingwara zitandukanye cyane cyane nk'abana b'abakobwa barakarirwa n'ama infection no gucibwamwe. Abana bakunda kubafata cyane kubera ibyo abana bavura ubuzu bwegeranye, ugasanga umwana afashwe n'ibintu byo gucibwamwe. Naho hari ivuriro bashobora kwitura rikabavura ku buntu, haribonekeza ikena ry'imiti nayo ku mfashanyo zifungurwa baronka rimwe na rimwe babifashijwemo n'abagira neza ku bana ngo ntiziba zikwiye kandi zibereye. Ivyo vyose bigatuma amagara y'abana asinzikara. Hari ingwara zijyanye no gufungura nabi, akwashi ugasanga abana bahindutse ubushasi bwabenje, ugasanga ubuda bwavyimbye, amatama bivanye no gufungura nabi, ugasanga niba babirose saa 6 ku mugoroba ntibabironke. Turafise ibitaro bametse, harimo abaganga ko imiti ihambaye cyane. Hari igihe ugenda ugasanga imiti ntayihari, igihe usanga ihari ugasanga yaheze ntibarayizana. Barabapima bakabica bari ingwara zijanye n'isukurike, ingwara zijanye no gufungura nabi. Hari n'ishamwe baho Kibondo yamaze gushika ngaha anye gapima abana, aho usanga umwana aguye muri jaune, aho usanga aguye muri rouge. Ivyo byose bimenyetso byerekana ko abana bafungura nabi, bagwara ingwara ziturutse gufungura nabi. Aha turafise ivuriro bwa mbere yarifashwe mu mugongo na MSF, niyo yahashira imiti. Ico gihe imiti yaraboneka mu bisanzwe, mugi nyuma yaho sinzi ikibazo cabaye, MSF imaze gukora mu kirenga imiti sigari gabanuka. Haragira n'igeze kuyivura na paracetamol ndaho kwandikira muri ordonnance ukaja kuyirondera kuri pharmacie. Rero no kuvuga inyuma yaho usanga imiti Kenya kw'iryo vuriro, bigasaba ko ugiye kwa muganga umuti wone sinivyo baraguha paracetamol zirahagwiri, mugi indi miti bashaka kwandika ordonnance ukaja kuyirondera ku mafarmacie. Rero bitubiranya ataburyo ufisemo uwo mwanya, umwana acagoma asinzikara gose. Ubuzima abana b'abanyeshuri babayemwo muri iyo site ntibuborohereza mu vyigwa vyabo, bigatuma benshi basubira inyuma mu bumenyi. Kuva rero bisanga mu site ubuzima bwacu bwarahindutse, kandi iryo hinduka ry'ubuzima bwacu ryaratumye umwimbo w'abana tubona kugabanuka. Na cyane cyane ikintu ca mbere kirafatiye ku magara y'abana. Ku buzima tubayemwo dukoresha ubuzu bwa sugumwe donke duhuriyamwo twese, ushaka gusanga umuntu agwaye ingwara kanaka, ubundi umaze kuja gusanga arayanduye. Ivyo bimaze gushikira umwana ugasanga biratumye ubuzima bwo kwishuri butamera neza, adatonda neza, kugira adatonda neza kwishuri gacha bituma umwimbo ugabanuka. Hari ikindi kintu kijanye no gufungura, mu bisanzwe kuva turi ngaha anye gufungurwa si neza cyane. Yego birashika, hari amashamba dushikako akadufasha nitwo dufungurwa dushobora gufungura, mugabivanye n'ukuntu tubayeho n'umuryango tuhafize ugasanga dufungurwa ni dukeyi, ukatumana no mu isi mikeyi tumaze guhera n'ubundi umwana agasigatonda nabi kwishuri. Kandi umwana ashobora usanga agwaye n'izi ngwara zijanye n'amacinya, burya n'ukuntu ubona tubaye hano twegeranye, ugasanga agwaye amacinya,
abana ho ngaha hano usanga hari imyanda ngaha hafi ko ahantu habaye abantu benshi mazi ngene usanga bimeze rero byose biratuma abana adatonda ku ishuri neza bigatuma umwimbo wo kwishura ugabanuka n'ubukene bw'amafaranga tubayemo buno buzima bwatumye n'amafaranga agabanuka nyine usanga ataburyo dufise umwana agera ku ishuri ugasanga amwirukana amafaranga kanaka aho dufaranga ducanganje gushira bagoma basaba amafaranga basanga turayabuze nyine n'ubuzima tubayemo umwana agera ku ishuri akamwirukana agataha bigaca bituma nyine umwimbo ugabanuka ku ishuri hageze kwiga ku mugoroba nukuri abana barababangamirwa no kwiga ko muri ayo mahema ntoshirayo ibuji ntibikunda ko si bose baronka n'amara ibuji hari babura na burya butoroshi n'agapire yo kugura agapire basanga umwana hageze ku mugoroba arabuze ukuntu yiga avyusa ajya ku ishuri uko nyene nka bamwe basanga na uniforme bagira bashitse ku ishuri bakabirukana bobo ntibaraba ko amazi yigeze kuhaca ivyo ntavyo baraba bacavuga ati subira inyuma uje kubambara uniforme umwana yashika muhira ugasanga umuvyeyi nawe nyene nta buzima afise yabuze nayo gufungura ugasanga mwana amazi imisi ari muhira kubera uniforme n'ikindi amakaye aho amazi atereye harabaye umuyaga mwinshi amahema ngaha menshi yaratabaguritse aranyagirwa abana b'amakaye yose aranyagirwa abana ku ishuri bakaguma babirukana bobo ntibiyumvira ko amazi yigeze kuhaca oya umwigisha abwira umwana agenda asubira inyuma uzana amakaye washika ngaho umwana si bose baronka amakaye hari abaheba bakaca baguma ngaho kubera ubwo buryo. Amashuri atari make abo bana bahora bigamwe yaratwawe abayobozi bayo bari kumwe n'abajejwe indero mu ntara bariyungunganije uko bashoboye mu kurondera yandi masomero abo bana boba barigiramwe. Ivyo ntivyaboroheye kuko komine Mutimbuzi isanzwe irimwe ayo mashure yatwawe inshuro zibiri zose. Nko kw'ishure shingiro rya Mushasha ya mbere ibice birenga 70% vy'inyubakwa ziri mu mazi. Abana ntibakigira ikibuga bakiniramwo, icibagiwe co n'utuzu twasugumwe twarengewe n'amazi. Amasomero 6 yonyene niyo bashobora kwigishirizamwo abana, ayo rero yaciye yegeranirizwamwo abanyeshuri biga kuri Mushasha ya mbere hamwe no muri Mushasha ya kabiri batakigira aho bigira. Bamwe bakiga mu gitondo abandi ku muhingamo. Vyaciye bituma ibiharuro vy'abanyeshure bibumurengera maze bigatuma akanovera k'indero gatituka. Dufise A, B, C na D. Abo bana bose bo mu migwi ine twabashize mu ishure rimwe. Bigira mu kirasi kimwe ari abana 200 hafi na 30. Urumva ni kibazo kigoye gufata abana 100 ukabigishiza mu ishure rimwe. Twebwe nk'abigisha turagerageza umwe arigisha tukaguma tuja mu maranje doza abana kuko urumva abana nyene kandi bo mu wa kabiri ni batoya cyane. Uca bumva yuko urumva hari abakurikira ni bake babaho naho tugerageza tukababamwo tukababuza mugabo nyene ingorane uca bumva yuko ubumenyi bica butera busubira inyuma kuko ivyo bategerezwa kuronka ntibaba bakivyakiriye vyose nkuko mwigisha aba yabiteguye kuko umwanya munini uherera mu kubankada. Twebwe nk'abarezi dusanzwe dufise ihangiro tuba twihaye ryo kwigisha abana bakamenya, turagerageza gukora iyo bwabo tukagerageza ku buryo dushobora kongera ko umwanya ntituraba n'umwanya wo gutaha ko tuba twirukana programme kugira ngo turabe yuko n'imiburiburi abana botahana minimum. Abanyeshuri nabo nyene baravuga ko uburyo basigaye bigamwo utaborohereza mu bijanye n'ubumenyi. Utuzu twasugumwe turi mu mazi, imyanda iri mwigashobora kubatera ingwara kuko ayo mazi ariyo baza baracamwo. Amazi yaraduteye turagenda handi hantu naho nyene aradutera ariko twaraje ngaha turiga ariko twiga nabi kubera twiga turi abana benshi. Umva hamwe n'ibikoresho vyarononekaye vyaratwawe. Ubu rero kubera twiga turi abana benshi hariho bamwe baguma bagorana hakagera aho tutumva bimwe. Amatoilette yarononekaye dushaka amatoilette turinda kugenda kuyasaba. Hariho abana bakunda kwihagarika muri ayo mazi n'abarovyi kandi ayo mazi niyo ducamwo tugiye kw'ishuri gatuma duca turwara ingwara zo mu maguru. Naho kugira ngo abo bana bashobore gukurikira ivyigwa, amashirahamwe amwe abafungurira kw'ishuri
ayandi akabafasha kubijanye n'ibikoresho vy'ishuri. Usanga kenshi iyo myuzurira y'amazi izira vyonona. Arashobora kurengana umwana ugasanga bibwiye mazi umwanya n'umwanya. Amakaye yo yurumva ivyo ntitukinabiraba cyane ivy'amakaye kuko amakaye yategerezwa ntabwo bayakiyafise yose kubera ibi bibazo nyene amwe yatwawe mbari muhira ayandi agenda aragira ibibazo ngaha uretse ko hagenda haraciyemwo UNICEF yaraje irongera iratanga amakaye baraha amakaye 5 ku bana mugabo unyoye babaza nta nayo. Hama ibitabo navyo Right to Play yaraduhaye ibitabo mu mwaka uheze. Uretse ko twagize ingorane iyo twari twabihungishirije kuri riya shure twasanze kw'indaro amazi yaciye atera kandi bimwe urumva twakuyeyo amamare nyine ajejeta. Naho birukaho muri zone Rukaramuho ku ishuri ryisumbuye ryo mu Kinyinya barashoboye kuronka amasomero 9 bayatijijwe n'ishure shingiro rya Kinyinya ya 2 indwi imwe gusa amashuri bahora bigiramwe atwawe. Naho ibibanza bimwe bimwe kuri iryo shure rya Ecofo Kinyinya ya 2 nk'ikibuga abana bakinirako bikidengereyemwe amazi, ahandi yarasubiye inyuma. Inyubako z'amashure n'izutuzu twasugumwe bikora ukuri kwamye. Kuvyerekeye ubumenyi, umuyobozi w'iryo shure afadikanije n'abarezi baratunganije integuro y'ivyigwa ifatiye ku mwanya muto bari bafise bituma badatakaza umwanya. Narirya harimwo abanyeshure baheza mu bisata vy'indimi n'indera bigisha. Cari kibazo kiduhanze kandi twategeza gutorera inyishu na cane ko ikibazo ca leta categuwe kiba kizokorwa mu gihugu cose n'abana bose na cane kandi ko mu bushikiranganje bw'indero bari baramaze kuduha programme no kuvuga urutonde rw'ingene bizogenda kuko bobo bategezwa gutangura ibibazo imbere y'abandi mu ntumbero yo kwitegurira ico kibazo nyene ca leta. Tubibonye bobo twabagumije ku kivi kuko twabaye turabasaba ibirasi bibiri, icambere cari ico mu banyeshuri mu gisata c'indimi umwaka wa 3 n'ikindi kirasi c'abanyeshuri b'indera bigisha biga mu mwaka wa 4. Abo rero twabaye turabasabira bobo ntibahagaritse ivyigwa, twabaye turabasabira aho bakorera naho abandi bobo basa nabicaye mugabo bobo babandanije biga mu ntumbero yo kugira ngo ejo ntibazohave bisanga mu kibazo hari ivyo batabonye. Bobo rero babaye ku rugero rumwe n'abandi kuko bobo ivyigwa barabikurikiranye neza cyo kimwe n'abandi. Twebwe mu kwicara byaratworoheye nta ntebe twabuze uretse ko gusa twakoze inyuma y'umutaga twakoze après-midi nuvuga twarahinduye programme yo gukora uko poste fondamentale twari rusanzwe dukora kuva saa 9:30 tugataha isaha 8. Ni kuvuga ko twakorera amasaha 8 ku munsi. Icigwa camara iminota 30 kandi cyategezwa kumara iminota 45 kuvuga twatakaza iminota 15 ku cigwa. Ariko kugira ngo tubitorere inyishu ivyo twashiye dushiraho umunsi wa 6 n'uwa Mungu kugira ngo amasaha yatakaye mu minsi 5 dushobore kwishura. Mu gisata c'indero iyo myuzurira y'amazi yateye mu mazone ya Gatumba na Rukaramu yononye vyinshi. Vyasavye ko muri ako karere k'indero biyungunganya kugira ivyigwa bishobore kubandanya. Muri zone Gatumba ku mashure ya Mushasha ya mbere ni ya 2 n'andi mashure y'abigenga nka Caritas Global School, ayo mashure arabangamiwe n'umwuzurira kubyo byatumye abanyeshure bayaheba bagasembera handi. Ikana muri zone Rukaramu hano dusanzwe turi amashure ya Kinyinya ya mbere na Lycée Communale Kinyinya na Ecofo Kinyinya ya 2 ari ituriko naho nyene yatewe n'umwuzurira ku buryo ivyigwa bitagenze neza na gato. Hama hano dusanzwe turi hoho nuvuga ko hano mazi ahamaze imyaka 2 kuko murabona ko n'ivyatsi byamaze kumena hejuru y'amazi. Aha rero abanyeshure ntibashoboye kwiga neza nko kuri ino shure turiko hoho murabona ko amashuri asanzwe ari hejuru gato. Abana baragerageje kubandana ivyigwa ariko kandi bitaboroheye kuko amashuri amwe yari yabayimwe amazi. Mugabo turafashe ingingo zimwe ko muri Mushasha ya mbere ni ya 2 hariho bitakunda ko n'umwana yinjira mu ishure kuko amazi ari menshi. Twashe dusaba amashure kuri Paroisse Gatumba no ku musigiti baraduha ibirasi abana bashobora kubandanyizamo ivyigwa. Ahandi naho ngaha turi
abanyeshuri kuri Kinyinya ya mbere na lycée communale baragerageje gusabikanya ibirasi byari bihari, bamwe bakaza inyuma y'amasaha cyangwa bagahana iminsi bibaye ngombwa, ariko barashoboye kubandanya ivyigwa bose. Gushika ubu rero ibiharuro vy'ivyahononekariye ntibiraboneka neza kuko hari aho batarashobora gushika hagiteza amazi menshi. Ivyononekaye ni vyinshi kuko naho turagerageza kubiharura kuko twacari muri ico kibazo c'amazi nyene. Hari nk'intebe twari dufise intebe zikozwe n'ivyuma zari mu mashuri, ziri mu mashuri rero amazi akaba yinjiye, muca mwumva ko amazi ahuye n'icuma, murumva ko hari nyinshi zapfuye. Nivyo twagerageje gufata kuzigerekeranya kugira ngo hatume hapfa nke, ariko twagira ikibazo cyaho tuzishira kuko hose hari huzuye amazi. Ikindi naco murabona no mazu yacu asanzwe ari mu mazi, vyumvikana ko nayo mazu ashobora kubomoka umwanya n'umwanya. Na mwarirya ahantu amashuri yacu ari muri zone Gatumba hasanzwe hari umunyu, rero umunyu uhuye n'isima n'amatafari uca usanga byabaye urudubi. Turibaza ko nayo mashuri yacu mu vyononekaye tuyashiramo kuko ubukomezi bwayo amazi yarabwishe gose. Ikindi naco mu vyononekaye ni uwo mwanya wacu watakaye kuko ntitwashoboye kwigisha mu mwanya wari utegerejwe uko byari bitegerejwe ko vyogenda. Ku rwego rw'intara abavyeyi n'abanyeshure baragerageje kuvyifatamwo neza, naho ingaruka zitabuze kubijanye n'ubumenyi. Turavye ibihe twakoreyemo muri no zone Gatumba na zone Rukaramu, bwa mbere manza gukengurukira abavyeyi, abigisha n'abanyeshure, naho twari muhe bigoye bagumye bitaho gutonda kwishura abana, abavyeyi nabo bakabarungika. Hama kuvyerekeye umwimbo nawo ndabona neza ko atari umwimbu twari twiteze, kuko muravyeho abanyeshure bari basanzwe baba muri amasite ntibari bafise uko bayeho neza batuma biga neza, ndetse ko atane birasi twari dufise tubigishirizamo. Umuhinga yize ivy'inyifato avuga ko ivyago nk'ivyo bikora ku mitima y'abana, ugasanga mbere bibakwegeye mu ngeso mbi. Abana barabibonye nk'ibintu bishasha kandi bibateye agahinda. Ivyo vyose vyaratumye yuko umwana abaho ico bita akababaro muri we, kandi ako akababaro gutuma yuko ashobora no kuja mu bindi bintu atazi bivaye n'ingene ariko arabona ubuzima bwiwe ingene bumeze. Hama ivyo vyarabaye, hama abana n'imiryango yabo baragenda mu mikambi hajya muri site. Bamaze kuja muri site urumva ko bagiye gutangura ubuzima bushasha, kandi bamaze gutangura ubuzima bushasha biragorana. Umwana naja ku ishuri aguma yiyumvira kujya kuntu asubira kandi kurara mu ihema, kandi yahora arara ahantu ameze neza. Mva ko ivyo onye novuga ko ari intamba ya mbere mu vyerekeye ishuri. Ikigira kabiri, biga vyago birashobora gutuma umwana atangura guhigana ingeso zitarizo, bivanye nuko abona ati ubuzima je bwarahindutse, ubuzima nari nsanzwe mbayemwo sibwo mbamwe ubonye, ndiko ndaba munuze mu bintu bidashemeye. Hanyuma arashobora kugenda mu swate mu bintu vyo kunyura umogi, canke agafatana n'abanuze abagenzi babi bafise ingeso mbi. Ivyo vyose amaze kubijamwo birashobora gutuma yuko umwana ari igihe adashobora no kubandanya ishuri, ari igihe arashobora no kugira ingeso itariyo, ingeso itabereye munuze mu kibano yo kwiba, akaja no mu ishuri agatangura kwiba abandi amakaye, arashobora kwiba amakaramu canke akiba nanuze n'amafaranga. Kumbura umwigisha arashobora gusiga ikintu hajya hejuru akiba n'amafaranga. Kugira ngo rero abo bana baronke umwimbu ushimishije mu mashure, abavyeyi bafadikanije n'abarezi babo bo bitwararika na cane cane mu kugwiza ikiyago. Ico twohanura abavyeyi nuko bandanya bitwararika abana, si kuvuga ngo kubera umwana yavuye mu ntuze ahantu ku mutumba bari basanzwe babayeho waca mureka ngo kubera ngo bashikwe n'ivyago. Oya,
umwana ategerezwa gukingirwa nk'abandi nawe yashikiwe n'ibirya vyago umuvyeyi abandanya mwitwararika umwana agiye ku ishure bishobotse agamushikana ku ishure akashika ku ishure akabaza ingene bimeze kumva ko umwana atera abandanya yiga neza canke hariho ikintu cyahindutse canke hariho abagenzi babi basigaye bamucisha ahandi hanyuma ugira kabiri akamo twotera abarezi nabo nyene nuko bomenya ko bajya abana baba bashikiwe n'ivyago bitandukanye bisaba yuko babitwararika neza buke buke kandi bakabasigurira neza ata bintu vy'iterabwoba kubera kujya kuntu amaze kuba ihinduka mu buzima bari basanzwe babayeho amaze gushika ku ishure naho nyene bakamufata nabi umwana arashobora ni hahandi usanga arashobora kwanga amashure. Uburyo butari buke intererano y'abantu batandukanye harimo leta abayifasha abarezi n'abandi bose begwa n'ikibazo c'indero birasabwa kugira ngo izo ngorane zose zitoregwe inyishu imbere y'umwaka w'ishure buca utangura.